Abakunzi ba Magic Channel TV nibatse ko meze neza agenda komeye top meze neza murabona ko ibintu byose byahindutse muri Magic ibintu nibishasha gusa guys nkuko nawe nabibabwiye karibu kwanza mu kiganiro cha 5 stars ubugira kandi turakigarukanye ndabizi ko mwari mugikumbuye ariko banda batera inkuru stress z'abakobwa ziruze ndabira imishatsi ako rero nisingurwa ku plage vraiment anyways turabakiriye mu kiganiro cha 5 stars ni mugiheruka kera ariko uyu munsi twonge turakigarukana erega ifo ko turopea kwanza ama place atesa meza mushoko mwaribagiye sujet y'iki kiganiro objective yayo ni le fait yuko mu Burundi batuzi ko dufise ahantu habi gusa ibintu byose bisa nabi hari umwanda hari biki ariko twariyemeje yuko na Magic Channel TV kubazanira ibintu bitovye ahantu mu Burundi heza guys uyu munsi turi ahantu hitwa Van Beach Resort. Oh my god guys nukuri ni Zanzibar wallahi ni Zanzibar murabona ko ibintu byose byahindutse bisa neza ibintu bimeze neza gose sauf que imishatsi nduhishije ngumagira guca darushe ndaza kubereka rero amandro atandukanye ahari nga kuri Van Beach guys imbere ko ndahavuga neza ngo urumva ngo haratesa ngo biki ifo ko ndahabereka ewa ibintu birarenze guys ni kibanza ciza haratesa haratovye rero abantu muzakomeza induru nero uyu munsi waminishije nero uyu munsi ewani wahenye ewani twubahane turi kuri beach mu Congereza bahita beach nyene guys vraiment turi ku musenyi nta bintu byo kumatwa nambare costume abantu b'Imana guys mugumane nanje rero ndabereke ibibanza byiza bitovye muri Van Beach Resort. Yes. Ladies and gentlemen, aha rero turi kuri entre ya Van Beach Resort. Murabona ko ari ibintu biri clean, ibintu bisa neza. Guys, on dirait c'est l'entre ya White House, you know, ibintu bisa neza, hari clean, hasa neza vraiment. Njewe numiwe. Guys, mu Burundi dusano hatesa, ahantu haka, ahantu hasa neza. Ndetse sinzi ko ndabibabwira vraiment. Nimuze ndabereke hanu hose hameze neza rero babwira n'abapre yango cyangwa umigwa mworaba guys ibintu bimeze neza je nibaza yuko ibintu ari $1 nibaza yuko ibintu ari $1 mu basubirango imishatsi yanje umunsi muyihanganire yageze kuri plage kwikoza ibyo ishaka byose. Yes rero aha nababwiye ko ni muri entrée ndaza kubereka donc étape par étape ukuntu hameze ukuntu hatovye ukuntu hasa neza. Yes ubu rero tugeze kuri jardin ya Van Beach Resort à part yuko twavuye kuri entrée ubu rero tugeze kuri jardin. I jardin niyo ushikirako ucinjira guys jardin itotahaye imeze neza vert nziza itovye isa bien you know twaba DJ rero amahera bayikoteje. Guess what? Oh my god guys ni 12 millions francs $. Ni francs guys aza uwiyemera apana n'ivyanyura byo mwisite ngo nibaze ko iyo 12 millions harimwo decor ngo harimwo mbe ibindi bintu bashiramo n'ibiki ibintu by'urubanza harimwo ibinyobwa ari byo kunywa no ni jardin gusa bayiguhana gucyo nyene uca wimenya ibisigaye byose. Guys jardin nziza namwe murabibona vraiment isa neza imeze neza haratovye vraiment anyu hagiriye urubanza ewa nanuwo kwinjirira nanuwo gukorera ko vraiment tubandanye tuguma turabana ibintu byiza byo kuri Van Beach Resort. Guys vraiment navuze ati ibi bintu nivyo kabisa none wiberaga des ans par exemple tu peux même mourir de plaisir quoi
sana fo kabisa. Nimuze rero tugume tugenda ndabatembereze ewa mimi najisikia hapa niko kilo niongere ku ibiro 5. Let's go. My people, ubu rero tugeze kuri plage. Oh my god, plage. Voilà, yego ni océan. Je sais pas si kurako tugeze kuri Van Beach na laki cihindura couleur. Urabona ukuntu isa neza. Urabona vyandi rero usanga ku ma plage yacu hagiye ko ibi vyatsi ugasanga genre amazi yakubise ivyatsi ibiki biti byose biri hanze ino mbona hameze neza hasa neza vraiment ni place ushobora kwicara ukaruhuka ukavuga ati vraiment ndiko ndagiye ubuzima ibintu nyene nk'ivyo je vraiment nariyemeje kuguma ndabatembereza iki gisagara ca Bujumbura zokimara guma ngenda gusa guys guma nsubiramwe bya bintu vyanyu rero wambaye akamini jewe n'ukuri ubusi munyihanganire ubu turi kuri beach. Guys, urabona iyi terrasse ukuntu itesa hasa neza ariko rero mwijoro genre aya matara ahari hasi aca yaka umengo ni paradis, je vous jure umengo ni paradis. Wow, hameze neza hasa neza umuntu arumva nyene ko aruhutse guys vraiment jewe nubu ndacikugura ibintu bimeze neza cyane gose. Yes, nubwo woguha enye zimeze gute tu es obligé kuvuga ko ziryoshe vraiment kandi n'inga zaho bateka neza cyane gose bafite aba chef cuisinier babimenyereye bavyigiye ibintu bisa neza gose apart yuko biryoshe babiguservana isuku bisa neza cyane gose. Yes, oh my god, comment dire l'endroit vraiment c'est génial. Hasanez anemo Hasanez. Yes, rero tugume tubandanya ndabereka ibintu byiza cyane gose njewe narabiyemeje. Ladies and gentlemen, aha rero muri restaurant ya Van Beach Resort, ahantu hatovye, ahantu heza hameze neza guys. Ndahuye n'abantu bo ngaba serveur, reka ndabaramutse gato. Ndabaramutse, bari clean, bari top. Ça va? Umeze neza? Kazi kameze neza. Hi. Umeze neza? Musa neza cyane. Nuko mwama muri clean. Guys, murabona ko abakozi aho basa neza bari top bari clean ibintu nyene bitovye guys, ibintu bimeze neza cyane. Jewe ngoma ndababwira ewane tuguma tutembera aho Bujumbura tuzobumara narabarahiye Bujumbura tuzobumara vraiment. Oh my god, the place is very amazing, anu hasa neza hameze neza. Sasa watu wangu hii fasi ni ya mtu mwenye anaitwa Ndeka tubane. Guys, umu boss ngaha tuzi na undinzi Ndeka tubane mu boss tuzi naye ibintu nyene nk'ivyo ari cool mwana mwiza erega niyo mpamvu n'Imana yamuhezagiye ronkera ibintu vyiza ariko n'imitima myiza mama bayiho neza urumva. Now tugeze kuri piscine nziza. Oh my god, let's wait nicare ndayidekrive neza kuko nibiza guherera
guys, mu Burundi niyo piscine ya mbere dufise ifatanye na lac. Ahandi tuba tuzi ama piscine ari ukwayo na lac ziba ziri ukwayo, but ngaha yaragize ide nziza cyane, ndeka tubane vraiment, c'est quelqu'un de génie. Yafashe piscine ifatanye na Tanganyika. Wow, ibintu bisa neza. Like uri inyuma umengo birafatanye, but nyuma bifatanye nyene. Wow, the place is very amazing. Umuntu ashobora kwicara akaruhuka akamera neza. Wallahi bari beach ni place. Mimi nabambia wallahi ni place ya bien sana. Twabaje na ma price niazimvye cyane, ifana ni 5000, you know. Abantu twikunda sasa biprimus twabaye nabi. Yondireze muri hangana mwaramaze kuba famille none gira gute sinisha. Ni 10 000, en fait nabonye ari 10 000 presque zose sauf ibintu bitari alcoolisé, biri sans alcool. Yes, wow guys, nokuri basi ariko nimubona ko nahinduye na pauvre ibintu bimeze neza, bisa neza, biradusovya, you know, ibintu nyene bimeze neza. Guys, tugume tubandanya ndabereke iyindi place bonye iri VIP reserve. Oh my god, ndabereke ibintu mbonye ni mutsi. Sasa abantu banje aha ni muri VIP reserve. Guys, ahanya utagize reservation tu n'entres pas, ni winjira. Ewa usikongize ubwoba ko nshobora no kugwa ko nagize reservation. Guys, ikibanza kiratesa gisa neza. Wow, bashi ndabwiza kureba izi ntebe nuba sindumva ko ndi mu Burundi. Nubu sindumva ko ndi mu Burundi. Ako vraiment mumbarire wewe wicaye ngaha gusa ukicara ngaha byonyene bisanzwe, nubwo amarinzi yose udafunguye ntitubeshanye, nubwo amarinzi yose udafunguye wovuga ati ewa nipfira nyene nta kibazo nta ngorane. Guys, même les cousins c'est confortable, uricara nyene ukumva ko wow wicaye neza gose. Guys, n'umuyaga uyu wonyene ugurukana n'ibibazo byose bigiramwo ukunyene ugumutse sie bigenda bijanye. Erega basha hajya ingorane sadepa n'umuntu sadepa n'umuntu ubuzima bubaye we kwambira ko ugira ingorane gute ubanga canke usokera ga kenshi. Yo man, bandege dipfira tout simplement, on dirait je vais pas rentrer. Mukama ni ibara afise na view nziza, view ushobora kuba wicaye ukaraba lac n'ahantu hake cyane usanga hasagutse. Guys, ntitubeshanye vraiment, même ni buraya sahanu hose usanga haba hasaguca anya. Tuba dufise ama view ari unique, ahantu nyene ushobora kuvuga ati none hani mu Burundi cyane. Rero vraiment abarundi bacu ndabingi tangure ukunda ibintu byacu, tangure tuvyiteho ibintu bise neza cyane. Vraiment ndagatubana yagize itesa irenze. Yashaka ari kwiyubakira inzo gupangisha urumva, cyane kwiyubakira ndazi station urumva, ariko yahise wumvuga ati ngoma ngira ikibanza ciza mu Burundi umuntu azokumva ko ari comfortable, asohoke yumve ko vraiment yasoze byukuri. Erega ari gusohoka ukavuga none nasoze canke ndiko ndafsina ahare ndo ile place banaitaka place VIP. Muzere tugume tugenda tujana ndabereke, sigaje kubereka endroit yindi que j'ai vraiment craqué, ahantu heza hatovye. First of all ndabereka amatoilette oga nugo ufatinja ukarura hasi guca ukarya ugati nta ngwara imfata ni mama. Sasa nkuko nabibemereye muze ndabereka amatoilette yawo mana bashake banzanira ipirawo ndafyete ni muze ndabereke. Mungu wangu wallahi fasi ni Europe, ni Europe. Aisa ni kuwe depayse hapa. Guys, izi toilettes ndabwiza ukuri je ibintu nabonye, c'est vraiment c'est fini.
kandi abereke gaha amabombo wallahi ndabwiza ukuri zirobine n'ahandi ziri ni Van Beach Resort n'ahandi n'ahandi ngo ndaberekesha ibara ese kuba depayse frère wow urashobora gukaraba gutya amazi akaza ari simple cyangwa ugafyonda vraiment ifase ni Europe tubwizanye ukuri ifase ni Europe vraiment ega nugara amazi y'abandi n'ibara guys ngo twinjire indani rero ndabereke ukuntu toilette isa neza mama we je nuwambwira ati sasa wowe fata wibere mwiwese wibere mwi toilette naisheko nasema na probleme mimunyime cyangwa tuvuge ati wereka tugupangire basi mukamenge inzu nziza mukamenge cyangwa wibere Van Beach muri toilette na choisir hapa toilette ziruta ahantu henshi heza nimuze vraiment ndabereye haratesa bash Mungu wangu the place is amazing ewe mukaba ndabayeho ngo mbone Van Beach iranyemeje irankuyeho iri toilette y'abadamu inani y'abagabo nukuri ni muze mwirabire je yangoma numigwa gusa none asi tubwizanye ukuri mwe murasohoka kenshi sibyo none ni hehe muzi ibi bintu mu ma toilette y'abahungu ibintu mwe muzi kubibona vraiment ndeka tubana tutamaide ari y'amajeni gusa y'amajeni je vous jure mais okay mko mnavuga ngo ariko aratapa sijui nini izo tunasema mimi naona ndiko ndabwira okay je ndiko ndabwira ibintu ntazi rero ntariko ndabona kizima ubibona muri video siko ndavugira ubusa nababwiye n'izi robine nta nanu zisanga ni hapa tu hapa Van Beach guys mfise rero indi endroit ya nyuma ngire ndabereke Mungu wangu basi muri tanitiwe ladies and gentlemen aha rero tugeze ni ikibanza umuntu wese arekuriwe kwifotorezamwo ikibanza ciza ahantu hatovye erega n'agafoto karatoka neza bivana n'ikibanza wa wicayemo guys ibintu bisa neza ibintu biratovye birarenze n'ahantu heza ho kwifotoreza kuko ari wese arekuriwe kuhifotoreza yes ikibanza rero tugezemwo ahantu bita oh my god akukumengo ninje uri kave wow guys iniyo comptoir Yambere mu Burundi ifatanye na Piscine namwe hari ako vraiment nukuri cyo ndabwira ntitubeshanye nani mwe musohoka ini fasi ya kwanza comptoir ifatanye na Piscine fasi ya kwanza Burundi buzima anu hasa neza harenze hatesa naje nyene numiwe ndavuga ati ibintu nibiki sasa utapatwa wapi sasa wapi the only place Van Beach Resort nahandi zosanga my people as I said tugeze mu kibanza kindi nakunze ahantu hatesa hasa neza guys ni appartement twabajije batubwira ni maison de passage ibintu yere bimeze neza ibintu yere nk'ivyo ni kibanza ciza gitesa gisa neza fasi yenye niliona mamire ni mabiyo guys amamure nibiyo gusa vraiment tugende ndahabereke neza oh my god wow iriya ni appartement ya Van Beach Resort
nahantu ushobora kuvuga ati ndafasha ka voyage cyane cyane nk'aba diaspora canke abantu bavuye hanze atari nubwo b'abarundi canke atari abarundi bashobora gufata ikibanza ukavuga ati jewe nshaka gufata ya appartement ewane karibu ibintu bimeze neza no kuri Instagram urashobora kuhakura numero zabo ukatelefona and then ukagisaba online birashoboka byose guys ikibanza ni ciza gisa neza ibiyo partout ago basha jewe ntitubeshanye frere jewe udashima azoba ari umwana mubi yo basha nibara twe twifuje kwinjira ariko deja zose ziri deja prise barabifashe urumva ntitwo kwinjira umuntu barabifashe that's why cyane tuza kubereka hanze deja hararenze kwanza twamaze kubereka ikibanza cyose ukuntu hatesa mushamumenya deja indani ko hoho harenze gusumba yes guys ibibanza nibaza ko bisa n'ibyaheze ariko Van Beach yashaka kubamenyesha yuko hariho hotel iri kirubaka hotel nziza y'amateka barayikora ntibarayiheza but izoba ni nziza design irarenze isa neza guys jewe chapeau pour le gars vraiment ari vraiment nubwo gute créative afise ibintu nubwo gute no bidective gute vraiment il est créatif kandi ndakunda the way ari un vrai entrepreneur murabizi ko ndeka tubane afise ama van transport ama bus dusanzwe tuzi akunda kugenda cyane mwibarabara mukunda kubona ko ari Van Beach yanditse ko van transport you know amavisi ari clean nabonye yuko hariho even n'abakovayo b'abagore je nabikunze cyane kuko dernièrement hari ukuntu usanga abantu badaha akazi abagore cyane cyane ibintu bavuga ko bishoboye abagabo gusa je nabikunze cyane kandi nibaza yuko même si abantu badashobora kubivuga right now ni ibintu vraiment byagiye biramarka abantu twaratanga tugati baza umukobwa bagura ati zana amahera bati none umukobwa n'umu cliente yansavye canke n'umu convoyeur dusanga rero akoresha aba convoyeur b'abagore n'ibintu byiza cyane je vraiment narabikunze gose akomeza atera imbere turamwifurije kugera kure cyane yes mubibona rero aha background yanje ni hotel yoba ari karubaka hotel izoba ari nziza cyane gose ewana ariteze gukora ibintu by'amateka cyane jewe vraiment ego neme gose yes iri en cours de travaux bariko barayikora deja murabona ko itarahera mugabo isa neza ewana ni maison blanche izorimwo nubwo gute izoba irimwo ibintu biri VIP ibintu bisa neza ibintu birenze ni mu mwizeye none mubizi ko ibintu byo byaba biri clean you know yes nico rero abakunzi ba Magic Channel TV nkuko nabibemereye tuzokwama tubereka ibintu byiza tuzokwama tubitwararika igihe cyose nje nzozunguruka Burundi bwose nje ndakunda barode ibintu byiza gose yes rero ikiganiro cyacu kabagihereye hano mugira umunsi mwiza rero mugira ijoro ryiza bayibonye mwijoro yes ndabakunda cyane bandaye mudusapotinga ukaba utaragira subscribinga ewane commentaire tubwire ukuntu ibintu bibona yes nico rero umunsi mwiza bisous ciao